mwaramutse abandi nabo mwiriwe nizere ko meze neza aho mwerere hose nizere yuko na weekend yagenze neza mwarose umwanya wo kuruhuka ukubana n'abanyu. Turashimiye Imana yadushoboje natwe indu yagenze neza yaheze neza. Hari abo twashoboye kuvugana batandukanye batubaza ibibazo. Turashimira Imana experience twavuganye turabashingira intahe kandi bisa n'ibibafasha. Hari amaudio twaronse, hari abatwandikiye, abo bose turabashimira Imana n'ukuri Imana ibagire neza. Turiko turumva abantu batandukanye, hariyo nk'abadamu bashika 2-3 tumaze kumva amakuru yabo ariko baratubwira ingene bumvise bariko barahinduka. Kandi ico ni ikintu caduhezagiye gose mu rugezo rudasanzwe, kuko ikintu ciza cane nakunze muri ibi biganiro nuko abavyumviriza bose iyo bariko baragoraguka badushingira intahe ntibabona uwo bubakanye, ntibabona n'umukunzi wabo cyangwa mugenzi wabo cyangwa umuvyeyi wabo, ariko babona ko ikibazo ari bo. Ico nico ciza cane, kuko burya ukwihana nyakuri guhera mu gihe ubonye ko ari wewe kandi ari wewe n'Imana, ugatahura ko solution ari mu Mana. Rero ndashimira Imana kuko mu ntahe twumva nyinshi, novuga 99% umuntu wese ntawe ugaruka avuga ati ujya mugore wanje n'ukurangiza ahantu cyangwa ujya mugabo wanje, oya avuga ati natahuye yuko hari ikintu kitameze neza ku buzima bwanje. Rero turashimira n'Imana, hari abavyeyi batubwiye yuko izi nyigisho z'abana zabafashije gose. Aho twariko turavuga attitude y'abavyeyi bogira paraporo y'abana kandi bihwanye n'amatamperama yabo. Ubu rero turagomba kuvuga ku matamperama y'abana. Twaragize amarecherche ku bana ku matamperama yabo, malgré ko bagira amafaze atandukanye yo gukura kwabo, ariko twarabonye yuko nabo barafise ibintu bibaranga. Turiko turavyiga no kuri twenze. Ndibuka yuko Natali namwumvise ariko aravuga ati Mana ndihanye ndahinduye ivyiyumviro nahora ngira n'ukuri abana. Hari gihe kandi ico twaragihurije ko n'ukuri umenga amaso yacu yarugurutse, turavuga tuti Mana bwa bundi sivyo yahora agira kugira ngo anyenerve, sivyo yigira, niko ateye niko ameze. Iyo ubimenye iyo uvyumvise nukuvuga uragira recul gato ino bifate personnel, maze bikagufasha no kugira solution ushobora kuronka. Rero nukuri turashimira Imana cyane kandi turiteze bimwe bivuye ku mutima yuko hari abavyeyi uburyo babona abana babo bigiye guhinduka, bagiye kubakunda mu rukundo rw'Imana. Hariyo urukundo tubakundisha rwacu rero rwamara rurimo utwacu, akantu ka egoisme ko kwikunda. Ariko rero ni watangura kumubona uko ari uko Imana yamuremye. Ndibuka ndiko ndasomba turiko tugira etude kuri bize matamperama y'abana, nasubiye kwibuka ya Zaburi 139 aho Dawidi yavuga ati Mana uranzi, tu me sondes tu me connais, uransesa kandi urazi yicara ryanje, urazi haguruka ryanje, ijambo ritaraduga mu kanwa uburizi, ngo nta nkiri mu nda ya mama nkiri urusoro warunzi, kandi iminsi yanje yose ngo yari yanditse imbere mu maso yawe. Ndiko rero ndasoma turiko turiga ibi vy'amatamperama n'icenda avuga ni wow, nukuri kubona ibi bintu dusoma, ibi bintu turiko turiga, ukabona abantu umenga n'umuntu ariko akudekivira abana bawe n'abantu bumvise ibi vyigwa twagize vy'amatamperama. Umuntu akavuga ati none je muzi gute je ko turigera tuvugana mugabo mwaramvuze kuva hasi gushika hejuru. Nukuri bisubira kunyereka yuko muri aya matamperama hariyo uburyo Imana yatwanditse kuva isi itararemwa. Rero nagomba guha Natali ijambo uyu munsi. Tugomba guhera ku bana babo mélancolique, ni biki bibaranga, ni gute bifata, ni nize ntege nke zabo, inkomezi zabo, turabicako vyose. Ariko nagomba kubibutsa chaîne ya YouTube dufise yitwa Baho podcast, murashobora kuyigendera mukayiraba. Ivyigwa vyose twagize tumaze iminsi tugira murashobora kubisangaho. Kaze Natali, uramutse abantu. ndabaramukije kandi nukuri niba kuri gusaba kuganira namwe kuvyerekeye ibi vy'amatamperama nk'uko revyaje kubivuga.
ni ukuri izi temperament z'abana hoho zaje kuko nari naramubwiye ntisha ko tutariyiga tutaronse ama information ku vyerekeye amatemperament y'abana je nibaza ko ivyo tuzovuma tubibika tubigarukako uwundi munsi ariko ndashimira Imana hari abadusengera ni ukuri ndabashimiye kuko ico kintu twaragize amarosheshe turarondera n'ibitabo ndavuga ni igitabo ari igitabo kimeze gutya ndakibura mugabo Imana ishimwe twaraguye ku article atuma tubibona rero igihe Olivia binyereka nakomye induru kubera iki navuze ntira fois passé agakobwa kanje kakamera kuri kinene agahakije ndavuga no ibintu bishoboka uravyigira ariko rero mu gusoma igicapo cabo bana ingene baba bameze kuko aya matemperament namwe nahinduka ariko yigaragaza gutandukanye kubera ari abana hama iyo bamaze kuba imiyabaga bikigaragaza ukundi iyo umaze gukura bikigaragaza ukundi urumva bikurikirana ingene ukura rero natinya yuko tukiganira tutazi ingene abana bameze abantu bataragize ubushakashatsi kuvyerekeye abana ngo tubibone tubirabe igihe nabisoma naratangaye rero tumaze turavye kuvyerekeye abana baba mélancolique n'abana bari très hypersensible n'abantu bakogwa ko kandi bashavuzwa n'ibintu byinshi ashobora gushavuzwa cyangwa akaryoherwa ariko ni wa muntu agenda n'ingoga mu bintu muri information bamuhaye iyo mubwiye ijambo rimwe ni washavura cyane kurusha abandi cyangwa iyo mubwiye ijambo ryize ni wa wundi aryoherwa kurusha abandi niho ni yexita très facilement ni wa mwana rero ari très irritable hama igitwenza nuko neri mu bana bari exigeant iyo bashaka par exemple ibintu byo gufungura niwe mwana tuka muri batatu tureke peut-être n'uwa kane gatoya ariko mu bana banje batatu uwo mumera kuri kane yangoye gufungura pendant plusieurs années nativye ndasenga Imana cyo biguhebeye ndaruhutse ndabiguhaye umwana n'akazingo none ngirenze gute ariko mu bintu byo ariko nuba gifungura nubu umushe ku isahani aratandukanya agashira uruhande hamanje nibuka ko najewe narimeze uko nyene vyaheze ngeze muri pratique muri secondaire pratiquement mu université hoho ntaso kwiteragoza kuko nabana n'abandi rero ndazanga nkiri muto hoho hari umutante wanje harumvize enseignement mon Dieu narabaruhisha gufungura nararuhisha abanyagihugu rero nuwo mukobwa wanje mu mélancolique nawe gufungura ni kwameze ndibuka ko nuwo mutante yambwiye aterekana atari nawe bizohera ko nawe vyaraheze ko wari umeze gucyo nyene n'abantu bari très exigeant cyane kuvyerekeye imfungurwa kuvyerekeye n'impuzu ni wangora mu gatondo amwe ngo mara majenshi akanshaka ibintu umuntu we duharira ariko utsuka tuvyumvikana ati wana uzitegure mu ijoro ntusokungora mu gatondo ariko ni wa wundi yamarondera la perfection dans tous les détails kuri ico kintu ngarutse kuri ico kintu ca sensibilité n'umuntu akogwa ko vuba murabona nk'iyo duhaye remarque uko bavukana ari batatu we umenga n'isi muguyeko umenga n'umusozi umutemvye ko urabona yuko ari affecté gose kandi amarira yiwe arakaze gose urabona yuko ari umuntu yababaye gose kandi amajambo ukoresha no kubanza kuyiyumvira imbere yuko uyakoresha donc aramwafekta mu buryo budasanzwe nico gituma rero abavyeyi bafise abana nk'aba ba mélancolique kenshi usanga ari utwana turi sensible ukavuga uti none ibi bintu ukora bivuze ukunye kubera kumenga n'ubashavuye kurusha abandi ivyo kenshi birashobora iyo utaromarse yuko iyo temperament yiwe cyangwa ko ateye ngo umenye n'ingene umuganiriza mu nyuma rimwe na rimwe hari igihe umwana aca yiyugara gose urumva aca yiyugara rwose ukamubura hamba kuri icyo Nathalie yari yavuze ko ari umwana ari très exigeant ari hyper exigeant très exigeant donc turabona yuko nk'uyu mwana wacu biroroshye turi ko turavuga cyane turi ko turafata akarorero kuko we tuca tumubona directement urabona ariko arajya udutunguru yadukuyemwo ibi jonempa kandi arakwereka ishishi yapfuye hama ikintu nacyo kintuhenza
umwana agomba kuvuga gatoya ni uko iyo turi ko turavuga aya matamperama ni byiza gutahura yuko ni tipe de personalite cyangwa uko ateye ntabwo ari patoloji ntabwo ari ikintu cy'indwara si ukuvuga ngo ni indwara turi ko turatireta cyangwa ni iki oya turi ko tuvuga ngo ni uko ateye ni uko yigaragaza ni uko imana yamuremye n'ibyo yamushizemo nicyo gituma rero turi ko turabivuga ni byiza yuko musubira kubyibuka kugira ngo wumve uti yo mbega umwana wanjye ararwaye oya niko ateye niko ameze n'ikimenyamenya bituma mfete utahura yuko niyakura muri ya mafosi n'amafebrese mwabonye byoroha kumenya ingabire iri muri we mfete ni nk'ibintu bigaragaza umwana w'umumelankolike niyakura azogaragaza ibintu by'umumelankolike akuze wibuke ikibitswe muri we ariko mu buto bwiwe abigaragaza gutyo cyane cyane hamba ikindi nacyo kimuranga twarabibonye no ku bamelankolike bakuze ni abantu bakunda gufata umwanya wabo bakunda kuronka akanya kabo nk'ubu murandamubona ugiye kuraba babiri bandi bavukana bafite tamperama zitandukanye n'iziwe bobo ni gake hari uwo bishikira ariko ni gake hari uwundi bikunda gushikira ku kwirotira akaba ari wenyine ariko uwo wundi iyo bimushikiye ni uko aba afite icyo ariko arakora ariko uwundi uwo w'umumelankolike abamelankolike ni abantu bakunda kwihutira kuronka umwanya wabo nuvuga wo gushishwa ukwabo bawuronke badiringe n'ivyo vyiyumviro vyabo bamedite kuri iyo si umva ni bimwe tuvuga sur les lamentations de Jérémie turavuga gucura intimba kwa Yeremiya donc umenga barakeneye ako kantu k'agasfere bagenda gucuriramo intimba zabo rero ni byiza ku mumelankolike kuko nawe burya niyo ariko arabiviva hari igihe yikundana akavuga ati jedi bizarre jewe kumbure natari bitubwira ko cyane jimenga sinari nk'abandi umenga simeze nk'abandi ariko iyo usubiye kwibuka yuko ni monde yiwe uwo mwanya ukawumuha kandi ukamwereka ko atari marginale ukamwereka yuko si ibara ryaguye uwo mwanya arashobora kuwugendamwo kuko n'umwanya wiwe yiyepanuisamwo muri karagiteri na tamperama yiwe ariko ukamufasha ntaherezeyo ariko agatahura yuko ntaho ashobora kujya mugabo iyo agarutse ntawe umuraba ribi ntawe n'umukundana kandi umuntu aramwakira niyo dayo kwirotira kwabo naho ataba ariko arashavura ni umuntu akunda gukina ashobora gukina wenyine birashobora kumworohera gukina wenyine kuguma wenyine ndazi yuko hari igihe ashobora kugenda agakina wenyine ugasanga mbe kuri wenyine kuri iki utari kumwe n'abandi kubera iki urumva abandi bari bonyine baba bashavuye ariko we barashobora kugenda atashavuye hamari n'igihe rero muhanda nk'uko twabivuze ijambo rito rirashobora kumubabaza rikamutsitaza rikamugerera nabi muhanda mubaze nti none urashavuye tu as mal au cœur nanka kuvuga ngo tubude ugira ntashavura ngwewe ngo ndababaye cyane birakuryoheye kubabaye kuko nzi ko mu melankolike ngo ego cyane donc ni wowe unashobora kumva aryohewe muri iyo melankolike yiwe parce que ça rejoint son identité entre guillemets canke uko ateye ariko uyundi umubaje uraryohewe kubabaye akubwira ngo oya n'ukuri reka sindabishaka ikindi nabonye usi abana baba melankolike bashobora gushikirwa naco n'abana bakunda kuba baramunda no kuvuga ko bamenetse umutwe mbega abantu b'Imana mu bana banje batatu ukunda kwidoka ko bamenetse umutwe canke aba baramunda ni extraordinaire n'uwo melankolike n'igihe hari n'igihe avuga ati Jesse shaka kuja kwishura akaca yemvanta ngo ndabara mu mutwe aho rero ndababwiza ukuri ucubiga kuca kumbwira ati banza umbwire iki kubabaje ariko ko bikorose c'est l'un des symptômes nabonye uwo melankolike wanje agira none wowe byaragushikira ukiri muto kuko nawe uri melankolike alors nkiri muto ngifise imyaka 7 sindavyibuka vraiment ivyo no kubibaza muvyeyi wanje canke abandeze mais je me rappelle pas vraiment sinavyibuka gose mais ico nakiburumatse kuri maya kuri wo w'umumelankolike megabo je muje ntavyo nibuka vraiment ntavyo nibuka du tout ibi rero turiko turavuga kumbure hari ivyo ushobora kubona ku mwana wawe hari ivyo udashobora kubona ku mwana wawe ntibisigura yuko atari we kuko mwibuke yuko burya hagira
temperama idomina ariko ntibisigura yuko byose bya temperama biba biri ku muntu umwe. hari igihe usanga ari temperama idomina ari mélancolique mugabo agasanga arafise utundi duposantaje nk'utwa sanguin cyangwa utwa phlegmatique n'ibindi. Ikindi nacyo nagomba kuvuga ni uko n'abantu bakunda ibintu sinzi ikintu cyita mu gifaransa mu kirundi plutôt ibintu biri prévisible. donc ntumuhindure gahunda utamuteguye. urumva ikintu nimba ugomba ko hari ikintu akora banza ukimubwira uti mu minota 5 cyangwa mu minota 10 tugomba tuca dukora ibi. abandi ubabwira uti turahinduye jya gukora amadevoir nibyo abana hariya kubwira ariko wewe ni ukuri urabona yuko ni shoke umenga uramuhemukiye umenga uramwishe kandi niwe arakunda no kunegosiya asaba twongerera iminota. urumva twongerera iminota uyarindira dove tugikora hanyuma ni umuntu rero nk'icyo Natali yaravuze wari wavuze ngo ni ukuvuga ikintu kivuye mu kanwa kawe basha kumwe kwa Mariya akibika mu mutima. urumva kandi ijambo ibintu byo kumva yuko uvuze ikintu kuri second degré wewe ntabyumva donc cyose ni premier degré donc uko uba ukivuze agifata uko nyine. urumva rero nicyo gituma uca usanga kumvugira amazuru n'uvumenga nagize nicyo gituma umwana rero ameze ukonye ni byiza kumujyana muri ritme yiwe kuko murambona nk'iyo tubabwiye ngo nimujye gusoma umve abandi hari igihe bagenda bagonwanwa bumva n'iki mugabo we ashobora no gufata igitabo akagenda akagaruka akazunguruka. rero mu kindi bavuga kijyanye kumbure cyo bagifatira kuri icyo ni uko n'abantu baca bateba. urumva donc harimo ikintu cyo kurondera perfectionisme mugabo ni n'abantu baca bateba. urumva bari toro urumva donc nk'ubu ndibuka arafa pasi imigeze kubabwira ngo bajye gusoma igitabo hama aragenda yarafashe icyo gitabo bene data ndibaza ko yakimaranye nk'iminota 20 n'iyindi azunguruka yidoga avuga agira iki mugabo nawe iyo yafatishije mu mutwe akamara kubyentegra akumva yuko ari uko bene data aratemba muri urwo ruzi akarura bamwe. n'abana rero nk'uko tuba turavuga bari aussi perfectionniste. rero ikintu kibaranga muri perfectionnisme ni nk'uko nk'umumelankolike akuze ifo kumuprevenir à l'avance nk'uko nababwiye vraiment ifo ko information yimuha akayantegra kare. rero abana nk'abo babwiye ati urazi pendant cette journée ejo ibintu tuzokora nibi ukabivuga kare ukabipanga ukabiorganiza aca naryoherwa aca nabya wenyene yanavyanditse d'ailleurs mwana avuganye uko bipanga aca ryoherwa aca yumva ko participer mu bintu by'igitangaza et là il le fait facilement. mugabo umuhurugutuye muri ako kanya umenga umuteye kwa amazi uramwishe. rero muri ico gihe kuko bekararondera aussi la perfection à sa manière aca ba très lent beneda hageze kwaja kwishura kandi ico kintu naje ndagifise mwingorane nkiri muto ico ndacibuka vraiment nukuri kugira umubwire ngo yitegure ni gitangaza cy'ijuru ndiyenerva nkavuga ni nose papa umwana avyigira muga nanje nkibagira ko kera niko nari imeze ku ishuri umuprof yatevye yambwe ati nukuri hari igihe nibaza ko bikarazezeta kuko ari lent cyane abashaka kugira ibintu ko byose biba nkuko avyipfuza no ko avyipfuza uko ashaka kwipfuza vyiza cyane ku buryo bisi ishobora kumusiga kuja muri recreation ashobora guteba. urumva umuprof yambwe ati hari igihe vraiment nibaza ntorega bashimwa mayerega nyarutsa moi ça m'avait inquiété nenagize ubwo nvuga amajinzu bisengera gute meje gusoma muri izo caractères z'abana bameranko mwana boyo bwa bundi ya perfectionnisme iwe yigaragaza gucya yigaragaza mu guteba kuko bashaka ko ibintu byiwe kandi nibyo iyo bashaka ibintu byiwe bipangika neza cyane bwa rero ibintu bipangika neza cyane bafata umwanya bisigura kacateba
mvuze kuri icyo kintu yuko akunda ibintu bipangika neza ndazi yuko iyo yapanze utuntu twiwe n'iki musaza wiwe akamugora agakuramo aba ari intambara yayindi ikomeye rero kuri icyo Nathalie yari karavuga n'abantu bose bari prudent donc iyo prudence yabo ituma bagomba kugenda buke buke mugabo ni n'abantu navuga muri temperama yabo batiyemera rimwe na rimwe donc ikintu cyose akora ese ni cyiza ese birasaba yuko iruhande haba hariyo umuntu ariko aramwankuraja amubwira ati ni byiza mashera monshera ni byiza icyo uri kurakora kontinu komsa uri kubikora neza biri ko bigenda neza urumva donc nicyo gituma ni byiza nk'umubyeyi iyo utangiye kubona utuntu nk'utu wicara iyo umubwiye ngo gira ibi ndazi mu ndero y'abarundi umubyeyi abwiye umwana ntacyo abikora nk'isase ko kera ibara ryacu arigwa turabizi urumva imisipi yabisokorotse inkoni zaba zisokorotse ikiboko cyaba gisohotse iyo rero umwana gukora ibintu nk'ibi ukabifata personnellement hari igihe rimwe na rimwe uba utangiye guhusha donc reka tuzobandanye kuri iyi suje imana ibahezagire murashobora namwe kutubwira ku ma experience y'abana banyu bishobora kudufasha natwe no mu byigwa tukaronka hose n'amakari concret yo gushobora gutanga imana ibahezagire ijoro ryiza abandi mugire umunsi mwiza mwarahezagire